Nyuma y'urugendo yagize mu gihugu c'Ubushinwa, umuyobozi wa BMBC Group uyu munsi yaramutse ashikiriza ibikoresho bitandukanye yazaniye igisata ca televiziyo BMBC TV. Ari kumwe n'uwujejwe kwakira ibikoresho chef d'approvisionnement hamwe n'umuyobozi wa BMBC TV, umuyobozi mukuru wa BMBC Group yagize ati: murakoze. Uno munsi udasanzwe turafise televiziyo yitwa BMBC TV, abarundi benshi barayikurikirana kandi murazi mbere ko ubuye bashikiriza amakuru harimwo n'amakuru yo hagati mu gihugu. Ni ukuvuga ko turashikiriza amakuru y'Ibujumbura no mu ntara zose uko ari zitanu hamwe no mu mahanga, nk'uko nyene andi mateleviziyo mpuzamakungu canke y'ibihugu abikora, canke amateleviziyo nyene avuga generali bana. Rero haraciye iminsi duteye intambwe idasanzwe gushikiriza amakuru, ca dusanga hari ibikoresho tukibura. Ibintu vyo gushikiriza amakuru kuri televiziyo bitwara inguvu nyinshi, ega abahinga turabafise aribo mwebwe n'abandi batari ngaha, ariko twasanze ibikoresho bituma nko muri interieur bo duha amakuru atavyo dufise, ko twasanze bakeneye nk'amakamera no kwita yoroshe gutwara kandi afata amasanamu meza. Rero no munsi uko ndabashikiriza ibino bikoresho, mwebwe mujejwe approvisionnement muri BMBC Group, hanyuma uyu nawe mugenzi wacu ni umuyobozi wa BMBC TV, aba nabo bakorana muri televiziyo. Ni kugira ngo mwebwe ngahe Bujumbura amafise ibikoresho mukoresha, guhera ku mabiro, guhera ku mamashini mukoresha, guhera ku makamera, ku marogisiere. Ipe za ruguru nshasha twasanze zikeneye rero nazo amakamera, zikeneye ibikoresho vyiza. Rero ibikoresho twabazaniye bishasha vyo kugira ngo BMBC TV ibe vyo kuri televiziyo nya televiziyo ifise amakamera akwiye, ifise amesha makuru, afise ibikoresho bikwiye. Kubera ubuhinga bwo murabufise, nibaza ko amazi giye baturaba kuri televiziyo babona ko notre équipe twagiye mu bintu twiteguriye, mugabo harakene ibikoresho. Rero iruhande yo kubandanya tubigisha no kubandanya kandi twagura aho dukorera, mugabo turakene n'ibikoresho. Ni muri iyo ntumbero no munsi twabashikije ibitari bike birimwo amakamera, birimwo ibikoresho byo gufata amajwi, birimwo kandi ibikoresho byo gutereka k'amakamera, n'ibikoresho byo kubika amastockage y'ama image, amakarte memoire atuma kandi manini ashaka gutuma umuntu amara n'ukwezi ameza ngahe aguma afata ama image atitega yuko ahayabika huzura. Nuko murakoze muyobozi mukuru wa BMBC kuba mwashikanye ibikoresho, abajejwe kwakira ibikoresho ndetse n'umuyobozi wa BMBC TV ari hano. Ariko kandi umuyobozi arahejeje kutubwira ko ibikoresho yabishikanye n'abajejwe kubyakira bari hano, ariko kandi tubabaze bene kwakira ibikoresho mwiyumva gute kuba mubonye ibikoresho bije gusahiriza akazi twasanzwe dukora? Murakoze cyane. Jewe ku izina ry'iwanje n'abagenzi banjye dusanzwe dukora mu gisata kimwe, jewe kuno munsi uri hejuru ni ibyishimo cyane ndavye inguvu umuyobozi yakoresheje kugira ngo bino bikoresho bishobore kuva iyo byavuye, n'ingendo byafashe n'umwe byatwaye, n'uburyo bakoresha kugira ngo bishobore gushika ngaha, ndetse n'akamaro kanini dusanzwe tuzi ko bidufitiye. Je n'ukuri ni ibyishimo cyane. Hanyuma muvyo sanzwe njejwe ndabona yuko ari ikoresho byinshi cyane gose kandi byatwaye uburebure, dutekereza gukoresha inguvu zose zishoboka ndetse n'ubumenyi ngira ngo bundi kugira ngo turabe ukuntu twobibika neza kugira ngo bishobore gukora akazi byagenewe. Muri make jewe inye barabishikirije ndavyakira kandi ndabibonye, zoge mwitware kugira ngo ndabikurikirane kuva ku ntango gushika ku iherezo kimwe ko eta yacu imezwe neza. Ari kigize gute giteye ingorane turabe se dushikira umuyobozi tumenyeshe ku munsi amakuru iyo kimwe cyose ukuntu kimeze, ari kimeze nawe, ari kigwaye kiye gute, hanyuma akeneye gusubirizwa gisubirizwe, mugandi azatugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubifate nka nkama. Hanyuma je ntavyisho bivuga ko byinshi bizwi n'abasanzwe babikoresha. Jeho muri makeyi navuze nsanze njejwe ko ari kubika kubikurikira neza itayavyo. Hari benshi bazi akamaro kavyo gusumba abasanzwe babikoresha, ari banyakubwa mona dusiga turi kumwe ngaha anya hampande yacu. Murakoze cyane gose.
nyakubahwa murongozi wa BMBC TV nawe nyene nihari mugabo kandi natugaragarize ibikoresho byashitse ku bwanyu murashaka kutubwira natwe gute mwakiriye iyi ngabire ivuye ku muyobozi mukuru wa BMBC. Murakoze cyane. Umunsi n'umunsi mwiza cyane kuri twebwe nka BMBC TV. Umunsi n'umunsi mwiza cyane tutazokwibagira muri BMBC TV kuko turagabanye ibikoresho bitari bike duhawe na nyakubahwa umuyobozi mukuru wa BMBC Group. Murazi ko ari societe irimwo ayandi masosiyete menshi, yatwimbiriye rero araduha ibikoresho bizotuma dukora umurimo wacu neza nkuko yiyumvira n'ibindi bisata. None rero turakengurutse ibikoresho twakiriye birimwo ibyo gufata amasanamu cane bigenewe bagenzi bacu dukorana bari ruguru mu ntara, bikeyi dushobora kuzokoresha ngaha ku cicaro gikuru canke mu gisagara ca Bujumbura. Ariko byose murumva ko bigiye hamwe bizodufasha cane kuryohora ivyo turiko turakora. Ivyo navyo no gutanga amakuru haba mu buryo bw'amakuru amenyeshwa ku munsi actualité, ariko kandi no mu gushobora kwegeranya no guhingura ibiganiro dushikiriza abadukurikira. Twebwe rero dushimye kuko twari tubinyotewe ibikoresho nivyo turiko turakora. Abadukurikira barabibona ko ku munsi dutera intambwe cyane nk'uko umuyobozi mukuru yabivuze. Ubu twatanguye kubashikiriza amakuru ku munsi, ariko nyene n'igikorwa gisaba ibikoresho byinshi kandi by'ubuhinga, bigasaba rero ko tuba dufise bene ivyo bikoresho cyane byo mu gihe bijanye n'igihe ca none, mu buryo bwo kwegeranya amasanamu meza no mu buryo bwo gushobora kuyahingura. Turahimbawe rero tuboneho n'akaryo ku izina ry'abo dusangiye ibikorwa muri BMBC TV. Turakengurukiye cyane umuyobozi mukuru kuri aya mahirwe aduhaye kuronka ibikoresho bizotuma n'abaturaba babona ko hari icyahindutse. Rero ntarandiriye tumwemereye kuzobikoresha ico yifuza ko bikora, kuko yabizanye kugira ngo tubibyaze umwimbu. Rero turamwemereye ko tuzobikoresha ubwa mbere neza, tuzobibungabunga neza nk'uko twari tubungabunze n'ibindi tumaze kuronka, ariko kandi tuzobikoresha neza mu buryo bwo gukuramo bwo kubikoresha ico byagenewe, no kuvuga gutanga amakuru meza, amakuru amasanamu meza abantu bazora bagahimbagwa, no kongereza mbere umurindi canke urugero rw'amakuru tubashikiriza. Turafise nk'akarorero umugambi wo gushobora kwereka abaturaba ibyiza by'igihugu, umugambi twise umutima wa Afrika. Ni umugambi ukeneye ibikoresho bizotuma dushobora gushika kure, tukereka abantu amasanamu batamenyereye kubona y'ibibanza badakunda kubona, ariko kandi tukabaha n'amakuru ya kure hariya mu mitumba abantu badakunda gushika, canke ibindi binyamakuru bidakunda gushikana, cyane ko twebwe mu ntumbero yacu harimwo gushimikira kuri bijya bintu bidakunda kuvugwa, bidakunda kumenyekana mu bisata bitandukanye by'iterambere, by'imibano, by'akaranga, imico n'akaranga n'ibindi bidukikije, igisata c'ingenzi. Rero ibi bikoresho bizotuma dushobora kwereka abantu ibintu bishasha tutari bamenyereye kubona, na twebwe tutari bwashikeko kubera hariho urugero tutashikako bivanye n'ibikoresho tutari dufise. None turamukengurukiye cyane. Ibikoresho tuzobikoresha neza ku rugero tuzogerageza tumushimishe mu bikorwa byacu.
abataritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group ni ishirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwo amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu, ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.